Abarundi barayamaze bati umwuga urakiza. Abarongoye igihugu nabo ntibahengeshanya guhamagarira urwaruka kwijukira imyuga kugira biteze imbere bongere bateze imbere n'igihugu cabibarutse. Ni muri iyo ntumbero ikigo cigisha imyuga ca Don Bosco yo mu Buterere cari categuye uruganda rwo guhimiriza urwaruka kugira babone akamaro ko kwiga imyuga hamwe rero no kwerekana ivyo basanzwe barangura, ico bise Journée Porte Ouverte mu rurimi rw'igifaransa. Bakavuga ko ico kigo gisanzwe gifise ibikwiye kugira bigishe imyuga nk'uko bivugwa na Patrick Calixte ukwitegetse arongoye iryo shuri. Intumbero nyamukuru y'igikorwa cyateganijwe no munsi ni ico kurabira hamwe n'abayobozi b'indero n'abayobozi b'intwaro, abavyeyi, abize kuri no shuri ryacu ndetse n'abakihiga n'abiga ku yandi mashuri engene twaha agaciro inyigisho ibyigwa by'imyuga mu ntumbero yo kwabira ya majambo duhora tuvuga duti umwuga urakiza. Dushaka rero ko bijya no mu ngiro umwuga urakiza. Nkuko twavyiboneye ico kigo gisanzwe gifise ibikoresho bikwiye mu kwigisha abanyeshuri, aha twovuga nk'ibimwibonera aha mu gisata cigisha ubuhinga bwo gukanika imiduga mechanique automobile hamwe no mu gisata c'umuyaga nkuba aho bafise ibisata bitandukanye. Jeanne Pomsene Nahimana n'umuyobozi ajejwe ubuhinga muri iryo shuri aratubwira ibisata bafise kuri iryo shuri ryigisha imyuga byo mu Buterere. Ibisata biri ngaha hariho igisata twovuga kiri mu mashuri aciriritse amwe twokwita centre d'enseignement des métiers, hariyo menuiserie, hariyo maçonnerie, hariyo soudure, hariyo mécanique gukora imiduga, hama hakaba n'umuyaga nkuba uciriritse twita électricité domestique. Hama muri centre de formation professionnelle turafise ibisata nk'igisata twokwita cyo ku batima kimwe cyo kubaka. Jeanne Pomsene Nahimana agatera kama abavyeyi kuzana abana babo muri ico kigo kuko nkuko twavyiboneye ibikoresho fasha nyigisho birakwiye ariko ngo abana bigisha bakaba bakiri bake. Mbanze ntera kamo abavyeyi hamwe n'urwaruka ndababwira yuko ikintu ca mbere dukennye twebwe tubuze urwo rwaruka ngo ruze rwige ibikoresho dufise byinshi. Akabirya rero nako dufise ibikoresho tukabura urwaruka. Cyo ni ikintu gikomeye kandi turabarindiranye igishika. Abamaze guca ngaha benshi barabibonye yuko iyo tubajanye muri stage bamwe bahakwa kugumayo bace babaha akazi. Kumvo zuko tubaha inyigisho z'akanovera kandi ikindi naco umwana tumumarana umwanya muniniya ariko yiga umwuga gwiwe azokurikirana hamwe ejo canke hirya yejo zosanga dusogwaruka rwinshi ruko rudufasha gukora kuko nizibika zaramagi. None abo bandi babafundi nibakukuruka ni bande bazobakorera mu ngata mu gihe urwo rwaruka to kwijukira canke rutohurumbira amashuri y'imyuga. Ico kigo rero gitunganije neza ku buryo hari igisata citaho abanyeshuri bataraza kwiyandikisha gushika basohotse muri ico kigo. Claude Nsengiyumva arabitubwira ni wajejwe ico gisata. Iki kigo ca Don Bosco Buterere hariho amashuri y'imyuga. Muri ayo mashuri y'imyuga rero ni twebwe bwa mbere dutangwa gutumirira urwaruka iyo ruba ruri hose na cyane cyane ruhejeje umwaka w'icenda kuza kwiga imyuga iri hano mu Buterere. Ariko jewe singarukira hano kuko turi mu runani rw'ayandi mashure y'imyuga ari mu bihugu byo muri Afrika no muri Madagascar. Akaba ari jewe rero mpagarariye ico gisata cyo guhimiriza urwaruka ngo rwige imyuga, ariko kandi tukongera tukarufasha rumaze gushika ku ishure rubandanye ruraba yuko ivyo rwakunze rukiri muhira ari byo biriko biraza muri bo biri ari byo mpano zabo. Hama rero nkaca ndabafasha mu byo hageze mu stage nkabafasha mu kwandika makete, twandikira ibisata bijya vya leta canke vyigenga kugira ngo bibahe aho bimenyerereza iyo myuga barize. Inyuma yaho rero basohotse jewe nca mbandanya mu gishure ryo ribaramura, jewe naje gikorwa kiba gitanguye kuko baba bakeneye akazi, baba bakeneye gukoresha ivyo bize aho nyene mu ishure. Rero uko tubafasha nuko tubandanya rero dukorana nayo mashira hamwe yigenga canke ya leta asanzwe
akora ibijanye n'ivyo bize. Akabijya rero muri ico kigo ca Don Bosco Buterere nuko aho abandi barangije kwigisha abanyeshuri bamera nka yanka ivyaye muci iti ahanje ndahejeje hasigaye aho umwongere bobo ngo barakurikirana umunyeshuri niyo ariko arakora imyimenyerezo y'inyuma y'ishuri nkuko Claude Nsengiyumva abivuga. Rero usohotse hano tuguma tumukurikirana mu buzima bwiwe, aho hantu uri kurakorera biriko biragenda neza, ubumenyi warose nibwo uri kurabona ku isoko y'akazi. Hama rero n'abandi rero bumvise bariya bariko barakora hariya bigenda neza bagaca bumva bakunze umwuga bagaca babandanya baza. Ariko kandi nayo mashira hamwe nyene araheza agakenguka hagati urwaruka rwavuye hariya muri mu kigo c'imyuga ya Don Bosco mu Buterere canke mu Rukago bivanye naho uwo mwana yavuye bagashima. Haro ngaha murabona yuko hariho n'amashure y'imyuga ariko arubakwa. Haje gukora urwaruka harimo n'abigeme bize ivyo kubaka hariya mu Rukago. Barabahaye akazi hano barakora kwa mashuri mubona amashasha bimirije kwinjira urwaruka rwize mu Rukago ni ubwo rwaje kwakorera. Urumva rero baraharonkiye akazi. Rero inyuma yaho harabashobora guca bitunganiza ivyabo bivanye n'ivyo bakuye aho bagiye kugira amastage canke bakagira ati ivyo nakuye kwishuri birakwiye kugira ngo niyungane. Tuca tubafasha rero tuti none murafise uburyo bwo kugira ngo mwitunganize ivyanyu, tugaca tubandanya turondera rero aboshobora kubaha uburyo. Rero n'ubu tuguma turondera tuti burya urwaruka ruguma ruheza hano mugabo ruhakeneye financement kugira ngo rushobore kwitunganiza imigambi. Patrick Calixte ukwitegetse akavuga ko bamaze kugiriranira amasezerano n'abarongoye amashira hamwe asanzwe atanga akazi kugira abo banyeshuri babo baba bigishije bashobore kuronka aho bimenyerereza eka mbere bikenewe n'akazi bakaronka. Dufashijwe n'abaterankunga bafasha ibikorwa vya Yohani Bosco ku isi yose. Ndagira ngo hano mbibutse ko Yohani Bosco akorera mu bihugu 132 ku isi yose. Aho rero buri gihe buri bihugu biri mu karere kamwe bigira icyo bita procure bikagenda ibironderereza uburyo byatunganya ubutumwa bijejwe, kandi mu butumwa tujejwe twebwe icyambere ikije imbere cyose ni icyo kijyana no gwaruka ko rwakwiga ibintu ibyo rwize rukaviga neza. Ngaha dufise imyuga igera kuri 6, dufise umuyaga nkuba, tukagira kubaza, tukagira byo guhanahana amakuru byo bita teise, tukagira soudure gusudira ivyuma, tukagira mécanique automobile, hanyuma rero tukagira icyanyuma tukagira na coupe couture byo gushona. Iyo ni imigendanire twatangiye cyane cyane dushaka twenyene kugerayo. Tumaze kugerayo tubereke turabe ivyo bakenera nka personnel nk'abakozi. Tumaze kumenya ibyo abakozi bakenera tugende dukora formation ijyanye n'ibyo n'abantu bakenera n'ibyo bakenera. Nico cy'ingenzi dushaka ngo guha agaciro ko twabonye ko hari benshi baheza kubera ko bize ibintu bitari no mu karere ugasanga baricaye ngaho. Ubwo rero twe aba bantu twatanguye kujya tugirana icyo bita Memorandum of Understanding MOU. Nibyo turiko turagira ngo rero tuzaje tubijya ko twese tubyumva kimwe ko twakagombye gusora abanyeshuri baca babona akazi muri amahinguriro dufise ngaha cyane cyane. Kubwo umuyobozi ajejwe inyigisho muri commune Ntahangwa Desire Ndayiziga ngo vyari bikwiye ko haba ugufashanya hagati y'ico kigo ca Don Bosco Buterere hamwe n'ibindi bigo bisanzwe vyigisha imyuga, kuko ngo vyamaze kugaragara yuko ico kigo gifise ivyankenerwa kugira bigishe abanyeshuri. Twakurikiranye ibi bikorwa byabereye muri iki kigo cyigisha imyuga ca Mweranda Don Bosco, nkuko bari babidushikirije mwabona ko badusaba ko hoba gufashanya hagati y'abatanga ubuzi hakaba n'iki kigo. Mugatwe nk'abaserukira indero muri commune ya Ntahangwa twabonye ko na cyane hubwo hoba no gufashanya icyo bise collaboration mu kinyamazuru hagati y'amashure y'imyuga yo muri commune Ntahangwa na burya dusanzwe muri Ntahangwa hari amashure menshi. Ivyo bikaba bitabuza ko ubu bumenyi buri ngaha muri iki kigo giteye imbere ubusangira ndetse n'ayandi mashuri yo mu gisagara cya Bujumbura. Ku bwacu rero ibyo bavugiwe ngaha byabaye iby'ikimazi
hamwe byoja mu ngiro hoho byoroshiriza ko kandi nivyo twifuza. Iri shure ririmo amashuri abiri iyo bita CFP niyo bita CM. Ayo rero n'amashure yose y'imyuga muga dushiramo abanyeshuri bivanye n'ubumenyi bari bafise. Nk'iyo mwumva bita CFP ijamo abanyeshuri batoye ica kibazo cyo mu mwaka w'icenda. Iyo yitwa CM nayo ijamo abandi banyeshuri bafise ubundi bumenyi muga bataciye barungikwa bahejeje ica kibazo cyo mu w'icenda. Muri ayo mashure rero afise ubwo bumenyi hariyo dufise mu Kamenge, hariyo dufise mu Cibitoke, ndetse hari n'izindi usanga ziri ahandi hatandukanye. Twifuza rero aho bishoboka nk'ibikorwa bimwe bimwe ntibikenewe ko twoje turarungika abanyeshuri ngo bagiye gukora bya bikorwa byo kwimenyereza, na burya twabonye ko aha muri iki kigo hari ibikoresho bashobora kwimenyerezaho biruta ndetse bimwe bimwe mu mashirahamwe tubarungikamo canke mu yandi entreprise tubarungikamo kandi ngaha bihari. Ku bwacu rero twabonye ko guhera ubu tuvuganye n'abarongoye iki kigo ca Don Bosco ahubwo abaregwa bacu boza baraza kugira ya myimenyererezo ngaha muri iki kigo bivanye n'ibikoresho bihari, bivanye n'umwanya uzobuhari bazoba baturonkeje. Uwaserukiye ubuyobozi bukuru mu byo bujejwe harimwo imyuga Aline Kankindi ati leta yarashize imbere igisata cigisha imyuga. Inyigisho z'imyuga zifise ikibanza ciza cane kuko turiko turaraba na leta yagishize imbere nkuko twama twumva umukuru w'igihugu avuga ati abantu bose bijukira imyuga, ihamagarira ababayeri yuko bashobora kuzana amahera, ihamagarira ama entreprise kugira ngo gishobore kwinvestisa, kugira ngo gishobore guteza imbere imyuga kuko abanyeshuri bize imyuga niko kazoza k'igihugu. Twashaka guhera kuri leta irategekanya amahera ku mwaka itegerezwa guha amashure y'imyuga yose, kiretse amashure afashwa n'ababayeri tuvuge mu gifaransa me n'ama ONG, kuko hariho turavye nk'ingoma y'ububirigi icishije kuri projet yitwa ACPT yarafashije amashuri atari make ashika nka 18. Hariho yindi projet yitwa Swiss Contact na nyene irakorera mu ntara zitandatu. Mu minsi iza naho harategekanijwe projet ya Banque Mondiale yitwa Passage na nyene izofasha amacentre 100. Sunze icyo no kwita convention cadre de partenariat public privé yabaye signé en 2014. Iravuga yuko les entreprises arizo zategezwa kwexprimer le besoin y'abakozi zikeneye, zikaza zikavugana na les centres kugira ngo baforme abo bakozi. Muga pour le moment turabona ko atari ko biri. Rero les centres d'enseignement des métiers ziragerageza uko zishoboye zigaforma hama kandi zigasohora abanyeshuri baciye ubwenge ku buryo uye turavye n'ababayeri dufise bashobora kudufasha mu stage atandukanye y'abanyeshuri, arivyo mu nyuma bidufasha yuko bashobora kuronkera ubuzi aho nyene. Imyuga rero ikaba ifise uruhara rukomeye mu buzima ku buryo n'uwarangije kaminuza ashobora kuza kuhiga nkuko vyemezwa na Christella Ishaka. Muri kaminuza nari nize kubijanye na informatique to maintenance et réseau. Hano muri CFP Don Bosco ndiko niga ibijanye na mécanique automobile. Ikintu cantumye ngaruka kwiga nuko bwa mbere na mbere ndabikunda cyane, ndakunda umwuga wa mécanique. Camvuga ati reka nsubire ku ishuri ndavyige, hama nya mécanique nyanda ifatikanye na informatique, hama bije mu buryo bwa none kuko ubu isi turimwo ni informatique ikora cyane. Rero na mécanique tukayifadikanya na informatique maze ubuzima bukabandanya neza. Kubijanye no kuvuga ngo umwuga w'abahungu ivyo bintu ngira byo byataye agaciro, ngiye kunda nabwira abandi bigeme yuko ubu mwuga ntukiraba igitsina ahubwo biraba ivana n'umwete ufise n'intangiro ushaka gushikako. Abarangije kuri iryo shuri baremeza ko ubumenyi baharonkeye bo bafitiye akamaro mu buzima bwa misi yose nkuko tuvyemezwa na Elvis Niyukuri. Ubumenyi nakuye hano mu kigo ca Don Bosco, CFP Don Bosco Buterere, je buriko buramfasha cyane kuko naje kwiga ngaha mfise inyota yo kwiga electricité. Rero mu buzima busanzwe nivyo niko ndakora no muri quartier birambeshejeho neza nta kibazo na kimwe.
akazi ndagakora neza kandi n'amakontra ndayaronka hampande y'ivyo nkivaha nari mfise ubumenyi icambere naciye mfata rero ryo bumenyi nakuye mu kigo ndabushikana hanze ndabanza ndabukoresha ibikoresho navyo gira ngo nze gukora akazi neza ntivyanyoroheye cyane bwa mbere nkivaha byansaba ko mbanza gusaba abagenzi nkagenda bakantiza utwo nkoresha mugabo buke nanje ndatangura ndamenyera tere ndaronka udufaranga two kwinywera kugira ngo ure utiyaje zisaba umuelectricien rero ubu aho ngeze vraiment kubijanye na electricité ndayikora neza na utiyaje ndazifise zikwiye nta kibazo na kimwe aho ibikoresho byo ngaha birakwiye neza ivyo bagerageje kuduha byose ngaha no hanze vyagonye bingira akamaro nta kibazo na kimwe utiyaje zo ngaha ni sawa. Mwomenya rero yuko ico gisata cigisha imyuga kiriko kirahurumbirwa eka mbere n'abafasha Uburundi bariko baragishiramwo uburyo aho twavuga nk'ingoma y'ububirigi icishije muri Enabel, Swiss Contact, ibanki y'isi yose n'abandi.